insiguro nyukuri y'umuntu w'imaraya umuntu w'imaraya ni umuntu agira sexe ataca bironkamwo mbere rimwe na rimwe abisesagura je lance un challenge namwe nimuvuge vyukuri uja kugira ubushurashuzi kubera arondera amara y'ukubaho akenye abesho batoye biwe cyangwa afise mama wari paralize cyangwa afise ubuzima bwo hasi bubi hama nuja kugira ubushurashuzi afise umuryango mwiza atacabuze aronka tu mwibaza yuko hagati yabo babiri ninda ari imara ya vyukuri namwe nimujije umukobwa apoesheje ahantu biratomoye Ego. umuhungu araje kumudraga aramuhaye n'amahera kugira baryamana imara ya mbere waza ko ari inde imara ya mbere entre uyo muhungu n'uyo mukobwa Nuwo muhungu yabisavye. voilà commentaire barya abana bo mu segondere mubona bari sho gutya anye baja mu bubare bwose muzorabe basambanishwa n'abana bayigana kuri niveau yabo canke n'abakuze none hagati y'ukuze niyo mwana muri segondere ciyero vrai maraya hari uwundi buryo ushobora kuba bw'imaraya uno muzi dakundanye n'umutipe cyane n'umukobwa amezi 3 ugasanga muri amezi 3 ni misinga amezi 3 ni misinga ni misi 90 ugasanga bamaze ngira rapport sexuel au moins 200 fois ari misi 90 shwarura moyenne kari kangaye ku munsi agaca kundara n'ubundi mu indi trimestre yo bahebanye nawe agaca kwita indi fréquence ama rapport sexuel ugasanga mu mwaka aramaze gukundana n'abatipe 4-5 cyangwa abakobwa 4-5 shwarura rero no muri do fadra rapport sexuel uyararushimara yo kwibarabara no kwa Mungu kwa Mungu None Bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro rukundo Ange Minushe nko mubibona hama twaba twatewe iteka n'ubundi na Beni murazi ko ari umuntu aza yigisha byinshi muri commentaire ndabona ko muguma baza ati nagaruke ubu rero twaba twamuronse akaba ari iteka kuri Magic TV no musi reka twifuje kumubaza n'igiki twifuje kumubaza sujet si yindi ni ikintu cyiswe imaraya hari abakigize igitutsi umuntu wabonye agena nguriya ni maraya mbega imaraya niki mbega imaraya ni ku bahungu gusa cyangwa ni ku bakobwa gusa imaraya ni jambo ni gitutsi cyangwa nakazi ni giki reka tumwakire Ben umeze neza yewe ndashima ndashima nyene urumva bafashe ukunyene ngaha n'uku kigira mukanya karibu twebwe no muri commentaire bagoma tubwira voilà donc alors kuri le sujet uno munsi ijambo imaraya nuvumengo i sujet soit tiratuma abantu dukundana canke banyanga une fois pour toutes oya ni kwiga bakunzi ba Magic TV ni kintu numva umengo turakwiye kuvuga kuko aba afite imaraya ni kintu abantu batakivugira hejuru urayibona kandi imaraya ni kintu abantu babibona mugabo bagahora bakabivugira mu runyegero tu vois ce que je veux dire uno munsi abantu mu quartier hajya ku ishuri baraza umuntu yigenza nka swadiza imaraya mugabo ni bigira bimubwira alors uno munsi nashaka tugaruke kuri iryo jambo en fait bavuze imaraya mu gifaransa umupute mu ariyo nibihugu udamwamagara gucyo honye kuko ari ibihugu bajya bakobwa bakora ivyo bikorwa bibewe n'amategeko bari yanikori bari agreye urayibona donc ivyo mu bihugu byo muri Europe hoho bigeze kure alors mugabo ino mu bisanzwe dans un contexte sexologique si tuinjiye mu cyo no kwita definition insiguro nyukuri y'umuntu w'imaraya umuntu w'imaraya n'umuntu agira sexe ataca bironkamwo mbere rimwe na rimwe abisesagura babandire babigize akazi bajya simaraye ndiko ndaza urumva uyo n'umugwi wa mbere ruvuga ko nkunda gwakarorero hari ugiye kuraba abantu b'abamaraya bamwe twita mu masite canke ibiki uzorabe hari agatima gatuma umuntu aja gukora ijya migigwa y'uguza ibitsina n'abantu bose hariyo nk'umuntu ushobora gusanga umukobwa nta muzima afise urabona ni wabesheje umuryango nta kazi afise urabona akavuga ati jewe reka basindondera amahera biciye kuri ubu buryo urabona mbere kenshi uzosanga nikikwereka ko atamutima gukora ivyo buhumbu n'ubushurashuza bafise uzosanga kenshi bidroga urabona udusanga kenshi banyura umogi kubera iki nashobora gusuporta kwakira umugabo wari we wese iyo ari muri état de lucidité ugenda ugire sondage nashobora kwakira umugabo cyangwa umukobwa ari muri état de lucidité avuga ati reka ni drogue
ubwenge bwanje buje ayere hama ndaza kwakira umugabo yoga n'utoga uwarozwe n'utarozwe urabibona uvyibushe wonze urabibona ko ari muri état d'ivresse mugabo ugasanga atari muri état d'ivresse ntashobora urabona ugasanga nuko uyo numwe hama 2 hari abandi bakobwa nabo bitwa kuba bava mu buzango utunze hari abakobwa ataco babuze urabibona mugabo yamaryamana n'abatipe bose urabibona none hagati y'uyu atacabuze aja muri rythme de rapport sexuel nka wa undakenye réellement ninde yo kwitwa imaraya je lance un challenge namwe nimuvuge vyukuri uja kugira ubushurashuzi kubera arondera amara y'ukubaho akenye abesho batoye biwe cyangwa afise mama wari paralize cyangwa afise ubuzima bwo hasi bubi hama nuja kugira ubushurashuzi afise umuryango mwiza atacabuze aronka tu mwibaza yuko hagati yabo babiri ninde ari imara ya vyukuri namwe nimujije harabo ugeze kutubwira ngo n'abatouriste nibaza yuko abo abataco babuze bacaba abatouriste bajya n'aba musée sexuel urumva bara visita donc urumva c'est un peu ça alors nibaza yuko icambere nico icya kabiri naco urabona n'ubu sindatora imara y'ukuri ndiko mvuga afete abantu biyumvire urabona icya kabiri naco urya mukobwa dufate swadiza wo mwibarabara urabibona iyo bavuze ngo umukobwa w'imaraya aba yabikoze n'igiti cy'imaraya umukobwa w'imaraya kubera iki muri culture y'u Burundi ngaha mu Burundi mutigera muvuga ko abahungu ari imaraya barya abakobwa babikora n'ibiti seke au nombre de fois umukobwa akora ama rapport sexuel aba yakoreshejwe n'umugabo cyangwa n'umusore alors donc uno munsi l'étiquette y'imaraya irashobora kuba élargie ikaja no kubande no kubagabo c'est clair c'est clair ikaja no kubagabo kubera iki kubera un certain moment barya bakobwa ntibavyikorana uratahura hama ikindi naco tugiye muri definition basha sindiko ndatanga inyishu ni reflexion ndiko ndabaha umukobwa apoesheje ahantu biratomoye ego umuhungu araje kumudraga aramuhaye n'amahera kugira baryamane imara ya mbere waza ko ari inde imara ya mbere entre uyo muhungu n'uyo mukobwa n'uwo muhungu yabisabye voilà commentaire rero ko abahungu aribo babisaba misi yose urumva jewe ndingaha kugira turefreshise nukuvuga umukobwa w'imara ya hari wafata ko nguvu urabona wagenda karondera uwo uza kugira baryamane amuha amahera none wa undi nawe aje gusohora amahera ashobora kuba ari imara ya 10 fois plus que urindiriye sinzi kunahura mugabo tuyage bukebuka abantu tureke kuza turambikana ibara abantu bamwe abandi mubahiteka kandi bakora rome mu mugigwa aho icya kabiri naco nuko uno munsi il faut voir agatima kari derrière hari abantu baryamana n'abahungu cyangwa abahungu baryamana n'abakobwa bari riside atanaborewe akabigira kubera yumva soit arafise ama energie sexuelle menshi vyamunaniye kujera soit ari muri conformisme agumagira ama rapport sexuelle n'abahungu n'abakobwa bari bo bose ari riside hama gacabana wa undi abanja kwidroga urabona wa undi w'imaraya bamwe bita ko ari imaraya bo kwibarabara bo mu bubare urayibona abikora yanyoye urumogi yagize gutya anye yaborewe yagize tukoso wibaza yuko uba ari conscient cyane ari inde hagati y'ababiri umwara bakomeye ataco yafashe donc en fait numva umengo no munsi ikibazo cyo kugabanya ingeso y'ubumaraya je par contre hakwita umuntu imaraya nofuma mvuga ko umuntu afise ingeso y'ubumaraya biratandukanye aho iyindi dimension nagira mvuge uno munsi ugiye kuraba abarondera abakobwa siko ni misore cyangwa n'abagabo bubatse kandi bose abagore nico nikibazo ndasubiyemo uno munsi ugiye kuraba nta calcul ndagira basha nta sondage ndagira jewe mwebwe muba mu mibano murahabona mugiye kuraba hagati y'abasore n'abagabo bubatse ni bande bakunda kurondera bagiye bakobwa swadiza imaraya babarondera ku bwinshi c'est ça kuko navyo nzi mugabo c'est avoir kuko urumva bajya n'amahera agiye bakobwa akeneye amahera ama bafise amahera menshi aujourd'hui hagati y'abasore n'abagabo ni bande alors jewe c'est juste que shatse ko duhindura muri conception y'abarundi ko amabiti imbaraya abantu bamwe abandi mu bibagire nibikunda aho hagacaza ikindi naco uno munsi abantu benshi baza ko ubumara yabugira abantu batubatse
est-ce que abubatse nabo maraya bagire je ne confirme rien nimege mwa mu bibano uno munsi nta muntu yubatse yoba agira imigirwa y'ubumaraya sinovuga ko ari imaraya yubatse nta muntu yubatse twita imaraya mugabo arashobora kuba ari umuntu yubatse akora imigirwa y'Imaraya. Okay. Afise ingeso z'imaraya. Tu vois ce que je veux dire? Kandi rero kuko urumva bimaze gutangura kuba gutyo uno munsi bavuga ngo abahungu bapfubutse. Baraje. Kiriho nacumvise uko muramba barira murashaka kwa mubizi kondusha. Bagiye abahungu bapfubutse. Babikorana n'abahungu cyangwa korana n'abagore bubatse. N'abagore bubatse. Ayi Bujumbura hari umukobwa agenda ku muhungu mupfubutse. Ari umukobwa aja ku muhungu mupfubutse. Abahungu bapfubutse clientele yabo nini nibande. Nuosanga n'abagore abamama bubatse. Uno munsi ubumaraya nibiri kuri bakobwa gusa cyangwa ku misore gusa bushobora kuba no kuri wa Mariya. Ni igiki cokogwa kugira bigabanuke imvo ni nyinshi mugabo c'est juste que uno munsi uja kurondera le soi-disant imaraya n'uwitwa imaraya ya mbere ya vrai ni wagiye kurondera. Merci. Kandi nivyo birumvikana kubera iki none ahanini twafashe yuko kandi muri Bible biriho hari ahantu Yesu Kristo yavuze ati mbega uyu niwe bafashe wenyene no ijya muri Bible babikoranya ari ajya nuko bivuga muri langage inoyi muri Bible Yesu amuzaniye urya mu maraya urabibona hajya yarabaravye muri Bible avuga ngo utaracumura aramubanzi boye be mukabo mu Kiheburayo le mot qui avait dit utarakusha nawe cyangwa utararyamana n'imaraya namubanzi buye niko vyari bivuga mu bisanzwe au fond c'était le message baca bavuga ngo hatangure kwiyonjorora ngo abakuva ku basaza bakuze kuko nibo bakaze hari umwana aja mu maraya kuko vya bintu vyatanguriye genderabe muri Bible avuga ngo hatanguye kwiyonjorora ngo abakuze ngo batabamabuye kuko abakuze nibo bari les plus concernés uno munsi aza kwimara zikora abana ikindi naco je violence vraiment bavuga ngo muri secondaire ngo huzuye utwana ngo twamaze kuba imbaraya twamaze kuruse ngo dushushe barya abana muri secondaire abakobwa mwita ko ari imbaraya basambanishwa n'abana bigana canke namwe bw'abakutse ahubwo je mumbaza ibibazo nanakimwe ndiko ndavuga cinyisho mumbabarire je mvuga ikibazo barya abana bo mu secondaire mubona barisho gutya anye baja mu bubare bwose muzorabe basambanishwa n'abana bayigana kuri niveau yabo canke n'abakutse none hagati y'ukuze niyo mwana muri secondaire ciyero vrai maraya Tuba dusanga abantu bose ari imara rero bigenda nta nyishu nimwe ndiko nditangira je niko nanga ibibazo okay none beni kuri bajya bakundana nabo hajya bakundanye umwe asavye uyundi aho ninda ari imara oya hajya nawe ariyo ubumara yabuza dans un système iri garanti mbwa biri sûr hariyo umuntu akubwira ngo ega urashobora kuba imara ya cyo umuntu yacu nibiki urashobora kuba imara ya good jewe basi imaraya basi muri analyse des rapports sexuels muri sexocorporalité imaraya dépend aussi ya fréquence des rapports sexuels agira le nombre de rapports sexuels agira imaraya idépenda aussi ya kangahe agira ama rapports sexuels alors hari umuntu akundana n'umuntu umwe ugasanga le nombre de rapports sexuels bagira asumvye umwe atonda kwibarabara kuko arashaka no kubura umurondera mugabo ugasanga umwe bitwa yuko ataramushikana no mu nzu parce que chaque rapport sexuel avant mariage imaze kuja kuri nombre iri élevé c'est que we basi wava witwa kuri maraya uri ku muntu umwe arba uyo ni indika oya mwana ni maraya Njorasi kibazo nawe ni maraya cyangwa si maraya ni minushe Jesse jewe ndiko ndabaha analyse umusto hari umusto akundana n'umutipe bagira rapport sexuel 4-5 fois par semaine ori maraya yarashobora no kubura umuntu mu ndwi ninde none par fréquence rapport sexuel hagati y'umukobwa kwirara n'uri muri couple ninde abikora kenshi ninde ari maraya vyavre kweri kico kindi maraya gihari je nguma mbazo tubazo mwabibonye je n'umusi ntanyigisho je ndiko ndatanga analyse twese turakuze tuba mu kibano Bujumbura ni gwacu turabibona okay tuja handi hari uwundi buryo ushobora kuba byimaraya uno musi dakundanye n'umutipe cyane n'umukobwa amezi 3 ugasanga muri amezi 3 ni misinga amezi 3 ni misinga ni misi 90 ugasanga bamaze gira rapport sexuel au moins 200 fois ari misi 90 chwarura moyenne kari kangaye ku munsi
agaca akundana n'uwundi mu yindi trimestre yo bahebanye nawe agaca kwita indi fréquence ama rapport sexuel ugasanga mu mwaka aramaze gukundana n'abatipe 4-5 cyangwa abakobwa 4-5 cuarura rero no mure do faire rapport sexuel uyararushimara yo kwibarabara n'ukuri kwa Mungu kwa Mungu none ubundi maraya ni gute imaraya ni hari urumara rero ushobora kuba buri muri relation kwa Joanine unapinduza chaque trimestre unapinduza sasa weye mwanamke sio kwa mize Sasa ni maraya ninde none ni maraya niki urumva ukoze ibyo akora wese abaye maraya basa je nanyishu nimeraza nino munsi ni analize gusa ala ubu rero tugiye mu bindi tuja mu bindi urumva none mu mahindura abahungu n'abakobwa ku munsi je gusa turavuze no munsi imaraya nimuzose kuzita abahungu gusa jamais ahubwo abakobwa cyangwa abagore gusa ubu n'abagabo n'imisore etikete mu marayira bajako kuko bo baraninvestisa izo maraya zikuru navyo nzi baravyivugira muri commentaire baravyivugira aho tuduge kuyindi uno munsi hariho ico no kwita utuzina abantu basigaye bitana Washuga mami mumbabarire nguma jewe nama statut namwe y'abantu bagezweho naraba jewe mugabo ndi absa na TikTok ndaraba na Instagram ndaraba hari ibintu bisigaye biharawe bakita bakaminyoniza utujambo utuzina alors que au fond œuvre y'umaraya je ne sais pas ngo Slay Queen je ne sais pas ngo ujya buzina bwose bavuga ngayo abasire Queen n'abamaraya none je ne sais pas umuntu ubona kuri Instagram yamari mu mahoteli y'akaja urabona i Dubai n'ibiki mugabo ukaronde iwabo turahazi ahantu kuri 17 mu Kamenge urabona turahazi urabona akazina natonda turahazi mugabo agumaja mu mahoteli bari ya $1000 par nuit urabona ugasanga nukora muri ONG ayahembwa ntiyigera jaho hano ugacubona rero kintangaza mu mafoto muri Instagram nuzopfa warabonye wamufotoye cyangwa bari kumwe ni foto za wenyene bajana n'abantu badakunda amafoto unaenda na ibilisi unapiga foto na ibilisi ne uyaba serveur rega barafotora nta problem siko iyo noti ko tuzi ko atatonda iminsi yose mu gitondo ko tuzi ko urabona aho hantu yagiye gukora iki ni visite entrepreneuriale yego nagira mereze kintu kimwe naco mvuze kuri ivyo bintu hama uno munsi nawe ugiye kuraba mu gisagara nga twaratweze ngo bumara ya buri muri aya masite urabona muri aya masite iwacu mu byiza bwizi wacu canke mu buyenzi canke mu masite tu batoto masite uno munsi mwo kwiyumvira abana bo mwisite n'abana mu quartier batunze ni bande bo bakora iyo migirwa y'umara ya kurusha abandi abo bana batarabo mwisite ufatiye kuki fata amakartier twakora abana batunze y'abantu batunze turayazi ngasi ninda kuyavuga amazina amakartier twakora abantu bo mu giti tu consort uno munsi ugacufata n'abana bo mu basite kuva kera bamwe bavuga ngo abakobwa bo mwisite nibimaraya urabibona none uno munsi nituri mu gisagara ngaha nidutembera ahantu hose nituyibona sabana baba muri aya makartier ari chic afite amafamilie yagize gutya ayi donc nimuzosubire gufata ngo abakobwa akora ama pratique bu maraya ngo nabana baba mu basite ngo kora mwisite nandeririyo tembera muri aya makartier akuze situkora abajama yetu hapa situkora abajama yetu situnabiona hapa donc uno munsi gendura abantu organize amapari akorerwa ubusambanyi bwinshi ni mwisite ni makartier atunze donc rero bashingana façon rero mu majambo make iyo ngeso iriho kandi iri ku bantu bitwa ko bafite ama statut nka yose nimuzosubire kubicara ku bakobwa gusa cyangwa abagore kuko nibabikorana n'ibiti nibabikorana n'imiravyo babikorana n'abantu b'abagabo n'imisore kandi rero wasigara kumenya uja kurondera n'ushiramwe amahera hama n'uwakira arindiriye n'indi maraya y'ukuri conclusion twavuga yuko dusanze imaraya tutoyita umuntu dusanze imaraya kugira turinde tuvuga imaraya ni imaraya ni bibi kwita umuntu imaraya par contre umuntu arashobora kuba agira imigigwa y'imaraya kuko arumva hari ico bita une sexualité entrepreneuriale na un entrepreneuriat sexuel urabibona hari hano vuga ngo agurisha umubiri kugurisha umubiri umuntu agurisha tugurisha ikintu atwara bagatwara wewe tanke wewe nugurisha umubiri kuko kugumako akotesha umubiri kandi ngeri rangaje babara amatwi bavuga ngo bagurisha igitsina
mugabo ni n'umubiri kuko n'igisigitsina gusa bijya sukugurisha umubiri nugukota umubiri ukuraho umuntu amagagusubiza ntacayibona kimwe atwara rero no munsi sinzi yuko uri agree muri ya pi sinzi kuri ikori navyonzi aluwe umubiri yaruwe iyo identite witwa ko ufise umubiri uri aruwe hama ngo ukeneye kubaka ngo Beni ngo jewe ukazona nk'umukobwa araca hari ibintu vy'amabinyica ukazona umukobwa araca akubise 30 32 ans 33 ans ngo Beni ngo jimpo numengo nta basore kigira mariage bariho we Yesu uri kuratokana babone abatuma bwata banakuona we nubasoka n'abagabo abandi bakubona ninde umusore bujumbura azofera kudraze akora n'ibindi bibiri urero bakuvuyeko utanguye gukura utangiye kubona ko atabahungu barongora bariho oro wariyo nonye nibikunda peut-être umuhungu afite privilege nawe yakinyama match menshi hari igihe ashobora kugimanika mugwako akaronka gastock ataza ama histoire yiwe mu nyagazo sigara bijera mu rugo kataza ama histoire yiwe bega mwe mwarahiwe ko ari mugabo umukobwa hanige kabaka yazi kakeme moi j'ai toujours dit abakobwa mubaye sérieuse bambe abakobwa mubaye sérieuse ababire bazoja kuri discipline twobashobora rega muri bake Beni muri bake kiretse kuviyoye muri bake muravyema ko muri bake niyo mpamvu twe tubona turi benshi hama tukavuga tuti ko muzava mubura muje mu vy'abantu tugire ntegaye iyo nindi suje navyo basigaye basharinga urabizi ko ubuye ngo iyo nindi suje nahejeje Beni reka tugushimire voilà cyane rero majambo make kugira duheza akakantu gatoyi jewe yari juste duhagarike kwambikana ibara abashingana façon duhagarike vuma kwambikana ibara umuntu wese je ndabivuze umuntu wese arafise droit yo kugira vie sexuelle mugabo bashingana ya façon ndasabye gira ibanga mu buzima gira ibanga mu buzima iko kirica abantu munsi ntabanga bagifise biratomoye nimba ukora ububandi bukore mwibanga hama nimba bizogushisha uhinduke mwibanga reka kugumusharinga ibintu byose uvugisharinga ibintu byose bamwibanga ntawe kwinjira muri vie privé mugabo gira ibanga no munsi ashaka kugira sexe be publique abantu bose babimenye abantu bose bagira iki no gira vie privé no munsi na vie privé sexuelle kiriyo donc no munsi rero bashingana façon gira ibanga uri umukobwa wibanga urabona gira vie privé yawe yibanga uri umusore gira ibanga uri umuntu umushinga nayo wubatse wedeje uri mubanga ryabubatse hamukaja kuri samburu no munsi donc rero uri umugore gira ibanga urubatse birababaje kubona umugore ari we yimenera ibanga erega mwitwa abakenyezi mukenyereye byinshi murafutse gukenyera ni genre gufuka uno munsi gukenyera biko biratana valeur donc majambo make rero duhagarike kwambikana ibara hama de tugendera ibanga iyo ngeso canke etikete bumaraya iveho mu Burundi ico sibanza ko cova ahubwo bahagarike kuza baratungana intoke ndibaza voilà tout kandi ça bakorere n'iryo bango babwiye Beni urakoze cyane merci bien merci vous à vous surtout ego reka turashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu ikiganiro mwacubise ko cyari kimeze nkuko mwavyumvise ikintu ahanini n'igiki dukorera ibanga kandi tureke kuza turatunganirwa yani maraya kubisanzwe dusanzwe ni bose ya nabo babikora Nike donc katubabwiye ko tubakunda cyane Magic TV murazi ko turi ako bwanyu merci beaucoup ciao